Zina banyita KUBWIMANA Ami Patience. Afise 17 ans. Bon, je nakazi mfise ndi umunyeshuri. Bon, je mfise ingorane y'umutima. Amaraso ntiyatera neza ngo ashike mu mutima. Umutima waratera cyane. Nkabiri yashuze cyane nkaremba. Naja mu bitaro kenshi vraiment. Cyaneze. Nanezerewe n'ukuntu banyakiriye d'abord. Bafise akere nziza, urumva yuko nyene uri mu bandi bana, uri mu muryango. Ikintu cyanezereye ni byinshi vraiment. Gusa nyene harimo bimwe noshobora kuvuga. Ikintu cya mbere cyangiye nararyohewe n'umunsi maze gukira haheze iminsi. Nararyohewe n'ukuntu banyakiriye, banyetse amajwi ushobora kuza ndakina. Je zabo ziraryoshe n'abana baranyumvisemo turaba n'abagenzi. Hariho umwe nibuka umunsi wo kuza yitwa Adrien. Umunsi wo kuza yarampaye igitabo cya KUBWIMANA, sinibuka nimba yari 2015, KUBWIMANA ya 2015. Ndibuka ico gitabo kweli yarakimpaye ambwira ati bye au revoir kuko usuye mu gihugu cyakuvyaye nta kundi. Nimba tutakugoye wotwereka aho bakubaze haracaboneka? Bon, haraboneka. Woshobora kuhatwereka nk'abayiko barakurikirana kino kiganiro bakavuga ati vy'ukuri turabonye aho babaza umutima. Gusa nyene hariho abantu bamwe bamusanga biteye ubwoba muga juste aho niho nkovu babaza umutima. None wibaza umutima babaze gute? Bawukuyeyo amabasubizamwo? Kubera je nari banteye anesthesie sishobora kuvyibuka neza. Gusa ndibaza barawukuyemo ko sinumva ko bopera ukaguma indani. Ndabaramukije. Jewe ndi umuvyeyi wa Patience. Ego ubugwayi bwiwe bwari bumeze gute? Kubataragwaze ingwara y'umutima ni ingwara imeze gute? Ingwara y'umutima ni ingwara ibabaje cyane kandi ni ingwara yambabaje umwana ibihe birebire. Ariko ndakengurukiye Imana yaciye mu bantu bishira hamwe bagashobora kumunjanira iburaya bakamuvura kuko uwo mutima wiwe ntiwari wugaye. Amaraso ntiyashobora kwinjira ngo aduge mu mitsi partager hose. Hari ahantu agera akistopa. Twararushe turasubira kandi turaruha, twarihebura tukarabana na se akaja muri koma, tukama mu bitaro ibi canke ibindi. Nukuvuga ngo ibitaro byose twari twarabihetuye. Hanyuma nukuvuga haragera n'igihe tukavuga tuti umwana karabaye Imana akabari mutugarurira. Hari umunsi yangwarira ko akaremba ari mwijoro, yaragwaye aravyimba umubiri wose uhera ku birenge gushika mu mutwe. Ndatubwenge araja muri koma, ndaburiye cyo mfata nico ndeka. Ntabaza ababanyi, twari twararushe nama ntanga amafaranga atagira uko angana. Nukuvuga ngo nama kubaganga nava kuri uyu wundi akandungika ku wundi, undi akandungika ku wundi, ariko nta kintu na kimwe byigera bivara. Haragera igihe turakena kuko twaca hirya no hino kuko kundwi haheze indwi zibiri yabagiye muri koma bagaca bamujana kwa muganga mu bitaro bakamushiramo cya kindi bahemeramwo amabomboni oxygene. Niyo yategeza kuguhemeramo kandi kundwi zibiri nategeza gutanga 300,000 mugihe gushika n'imyaka indwi. Gushika n'imyaka indwi. Kuko umutima wiwe ubwo nyene warahagarara neza tukumva ko umutima wahagaze nyene n'impwemu zigacika ataruzi cyahemeramo. Ku gihe bamutwara afite imyaka indwi yafise nk'ibiro bingahe ico gihe? Yarafise ibiro 16. Ibiro 16 ku myaka indwi. Uramuterura? Na umubiri we wari warumye aho ubona umubiri abantu bashoboye kumuvura ukagaruka. Nukuri ndabakengurukiye bazokorera n'abandi kandi Imana ibaho umugisha. Ubwa mbere nk'ivyumva yuko bazoja kumuvura nararyohewe
mugabo umunsi wo kugenda narahahamutse na jewe kuko nariyumvira ukungene bazomubagira muri ivyo bihugu ntahari tutari kumwe, nkiyumvira ukungene ibibazo umwana azogira agahangayika, yiyumvira nyina, yiyumvira umuryango. Jewe ninda nari mvise yaraswe no kuvayo. Yego kubera amarira kwera. Mbega gufata umwana mutoya nkuko ugaha umuntu ngo jana ujya muzungukazi yamujanye bwa mbere mubonye cari ikintu coroshe. Nticari ikintu coroshe, wari umuduga ahubwo. Jewe nariyumvira n'ukungene ntibahuje ururimi ca mbere, umwe n'umuzungu undi n'umwirabure. Muga nkiyumvira ukungene amutwaye ugafata umuntu utazi utakira nta kundi twara, burya niho Imana gusa yanshoboje. Yego ntivyoroshe. Ikingo yamazeyo ubucibuka yamaze ikingo kana gute? Yamazeyo amezi atatu yose warashoye wayabaye mu gute? Hariho uko mu ndwi za mbere bakimutwaye yaranterefonye ko yarabwiye kwa nkumbuye, nanje numvise igishika ndahahamuka n'ubwenge bwazo gutakara. Mugabo rero mu nyuma arambwira ngo bagomba bazohave bamvura. Ca ndavuga nti mana ndabiguhereje wewe kuko jewe ahi wanje atari guhahamuka gusa ndabigushikirije wewe. Yego burya yaje turi twarakumbuye twarasubiriye. Mugabo numvise ko ari muzima nkarema. Makuru wayaronka? Makuru narayaronka, abarundi baranyandikiye. Umwana aragiye Buraya baramuvura ku buntu, baramubeshaho ku buntu. Uwakurereye ntawuzi, uwamugwaje ntawuzi, uwo mukwereka bamugira iki? Umunsi wo guhuza nawe, uwo guhuza n'abo bantu. Iyumvira nk'umuntu akurereye akakuvurira akakurerera. Umwana wanje yari yarazingamye akamuzana ari urwana rusigaye ruvyibushe, jewe nyene nkavura nkatangara. Wewe nawe nyene wiyumvira ubona wo mukorereye, sinzi no havura nkamushira ku mugongo. Abantu bakuru noshimira, icyambere ndashimiye Imana yo mwijuru. Ihigize kabiri ndashimiye mwebwe Alex kuko abo bazungu sinari kubamenya, kandi ndashimiye n'ishirahamwe ryanyu ryatumye murijamwo kugira ngo natwe dushikirwe. Hanyuma nkaca nshimira n'abo bazungu bemeye bakatwemera twebwe abirabura, bakaza baratuvurira abana kubwo buntu, kandi Imana ibahezagire. Abisurata ubuzima ni buto cyane, ikorera ibiratwa hanyuma ujandajane, ushatse tambuka ibishoboye tayaya, ushatse tambuka ibishoboye tayaya. Tegera wibuke harabari mu bitaro, bo barira ko mutora mitende, nabo bagasubira kwidegevya. Abisurata ubuzima ni buto cyane, ikorera ibiratwa hanyuma ujandajane, ushatse tambuka ibishoboye tayaya, ushatse tambuka ibishoboye tayaya.